Bavukanyi bakunzi b'Imana mukurikirana ibiganiro vya Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahorana inema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Uyu ni wa mwanya wo gukurikirana ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu, Dominika ya 31 yo mu mwaka igihe gisanzwe, umwaka C. Igisomwa ca mbere twagikuye mw'ikete umutumwa Paulo yandikiye abaromani ikigabane c'13 kuva ku karongo k'8 gushika ku karongo k'10. Izaburi n'izaburi y'111. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Luka mweranda ikigabane c'14 kuva ku karongo ka 25 gushika ku ka 33. Yaga mukama umusazi wawe arumviriza. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje, ntihagire numwe mugirira umwenda ndetse urukundo mufitaniye. Ukunda abandi aba aranguye amabwirizwa. Nanone iri bwirizwa ngo ntuzosambane, ntuzokwice, ntuzokwibe, ntuzokwifuze nabi, n'ayandi mabwirizwa yose akoraniye muri iri jambo ngo urakunda mugenzawe nk'uko wikunda wewe nyene. Urukundo ntirugirira nabi umugenzi, nico gituma urukundo ari rwo bwirizwa rishitse. Iryo ni jambo ry'umukama. Imana irakunda ubutangana kamwemwe. Imana irakunda ubutangana kamwemwe. Hahuriwe umuntu yubaha umukama, akorana akanyamuneza amabwirizwa yiwe, uruvyaro rwiwe ruzoba rurangiranwa mu ntara, umuryango w'aberanda uzohezagirwa. Imana irakunda ubutangana kamwemwe. Mu mwijima niwe muco w'abantu b'intungane, akagira impuhwe, ubushikirane n'ubutungane. Hahiriwe umuntu agira imbabazi kandi agurana abandi, akaringaniza ivyiwe mu buryo butunganye. Imana irakunda ubutangana kamwemwe. Ingene atabara boro ntawovyigana. Ubutungane bwiwe buzorama imyaka n'imyaka, ububasha bwiwe nirurangiranwa. Imana irakunda ubutangana kamwemwe. Aleluya, aleluya. Kubera inkuru nziza twashikirijwe, Imana iduhamagarira gusangira ubuninahazwa n'umukama wacu Yezu Kristo. Aleluya. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Luka. Isinzi ry'abantu ryari rigendaniye Yezu, arahindukira ababarira ati, umuntu niyazi wanje ntahebe se na nyina, umugore n'abana, bene nyina na bashikiwe, mbere n'amagara yiwe ntashobora kumbera umugendanyi. Utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntashobora kumbera umugendanyi. Ninde muri mwebwe yoshaka kubaka inzu ntabanze ngo arabe ko afise ibiyujuje, kugira ngo amaze gutangura ntayiturukankara bose ngo bamutwenge bati, uyu muntu yatanguye kubaka inzu ariko byamunaniye kuyuzuza. Cabure n'uyuhe mwami yoja gutera uwundi ntabanze kwiyumvira ko abantu biwe 10,000 bashobora gutsinda uje kwivunisha 20,000. Atabishoboye arungika intumwa gusa bitekane wa mwama kiri kure. Niko uwo wese muri mwebwe adashobora guheba ivyo atunze byose ntashobora kumbera umugendanyi. Dushemeze ijambo ry'umukama. Uwo wese muri mwebwe adashobora guheba ivyo atunze byose ntashobora kumbera umugendanyi. Bavukanyi bakunzi b'Imana, twinjire muri uyu muzirikano dusaba Imana inema dukeneye ngo dushobore kuba bigishwa ngirakamaro b'umukama wacu Yezu. Twisunge intambuko zitatu. Intambuko ya mbere, urukundo nk'umushinge. Intambuko igira kabiri, agaciro ko gukurikira Yezu. Intambuko ya gatatu, Imana
iri kumwe natwe. Intambuko ya mbere, urukundo nk'umushinge. Urukundo ni umushinge w'ubuzima rukristu. Pawulo mweranda atwigisha ko urukundo ari urupfunguruzo rutwugururira ngo dushobore kwinjira mu bunywanyi bushitse n'Imana, bwa bunywanyi bwuzuye. Kuri we urukundo nirwo bwirizwa rishitse. Urukundo rero si iciyumviro gisanzwe kijana n'ibishobisho vy'umubiri, ni ahubwo uguhitamwo kugaragazwa n'ibikorwa turangurira abavukanyi mu kubarasanako no mu bindi igihe cyose tubabaye hafi mu gihe bikenewe. Turabwirizwa gukunda Imana n'abavukanyi n'umutima wacu wose. Ntambuko ya kabiri, agaciro ko gukurikira Yezu. Ugukurikira Yezu biradusaba amahitamo adasanzwe, ariko birategerezwa, ni ngombwa. Kugira bikunde turabwirijwe guheba byose tukemera no kubabara, kwigana umwigisha wacu ariwe Yezu Kristo. Niwagize ati, uwo wese muri mwebwe adashobora guhera ivyo atunze vyose ntashobora kumbera umugendanyi. Mu buzima bwacu duhamagariwe guha ikibanza ca mbere Imana, naho bishobora kudusaba kwitanga kw'inkuka. Nanone urukundo rw'ukuri rurirukana ubwoba. Urukundo nta bwoba buhaba. Ahari urukundo nta bwoba uhasanga. Dusabwa kwiyima bimwe bimwe ngo dushobore gukurikira umukama atagukebaguzwa. Ntambuko ya gatatu, Imana iri kumwe natwe. Mu rugendo rwacu Imana iraduherekeza, ikongera ikaduha inkomezi ngo dushobore guhitamwo neza, dushobore gukurikira Yezu Kristo. Twizigire iyo Mana itumurikira kandi ikaduherekeza, ikama kumwe natwe mu nzira yo kuba abigishwa ngirakamaro ba Yezu. Nimudahemuka kandi iritwararitse abayubaha bose. Amen. Mwari kumwe na Patiri Eliya Ntihabose wo muri Diocese ya Ruyigi, arangurira ubutumwa muri Paruwase Ana Mweranda yo mu Gitwenge. Ndabasigaranye umuhezagiro w'umukama.